wa mukobwa unaniwe kubaka urugo rwawe canke wa mugabo ukabona bikunaniye umugore wawe araguciza ntukaje kurenganya Abeli je no uronka inguvu zo kugutwara umugore gute umugore Abeli suko vyagenze Abeli agiye gukorana n'abanyarwanda kubera ko Fanny yagiye mu Rwanda agakorana na ASE ya mu Rwanda we yajanye no gukorana na ASE kuko ngira yagenda ibintu byose wabona yari kumwe na ASE yabiganiro ari kumwe na ASE iki donc company yagiye gukorana na ASE sinigeze mba muri Truwafa je uretse kuba bo barankinishije muri Truwafa na Fanny ntiyigeze aba muri groupe ya B uretse kuba naramukinishije muri groupe ya B kubera basanzwe bavuga ko nkunda abademu urumva ngiye mu bapfakazi usancenza kubasaba ivyo nsaba yararavye ati umuntu ntanyononera abakobwa kubera ko abapfakazi nawe uravyumva aturugo oya ako mwabantu mweko mukuze abantu bakundana banyabyo batandukanye kabishobora nta nzira nimwe uwo muntu azogubesha ngo abere ngo batandukanije ngo nera n'umugabo nkatanuraje ngo mimi n'umugabo abo bantu bonyene bavyabananiye n'abantu bakundana yoza mani abadamu bari mu gisagara beza barenze bari za rohero na hehe ntiwo namubwira ngo shira muri cinema uziko je tamuntu ndabwira shira muri cinema ndagushiye muri cinema ASE TV every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bana mwerere. So reka shokra mutse bafanzi ba ASE TV mudukurikirana muri mu mihinga itandukanye cyangwa mu mahanga. Reka ndamutse bari mu Burundi mudukurikirana turakunda cyane abari nkuko nabona yavuze akoga muri Arabi cyangwa Oman kurondera ubuzima turakunda gato ko mudukurikirana cyane yego mani bayagire aba diaspora ensemble turakunda rero n'umunsi nko mubibona sinagiye kuvumbura cyangwa ndandi hano ariko nagende mu rugo kwa ASE Nduwayo niko tuzi tumuzi novuga ko ari papa wa filme niko novyita yatanguye kera cyane abenshi aho tumuzi cyangwa jaho ndamuzi muri filme yamenyekanye nka Paradiso turakora mukice mahoro sari ngo je mvuze sari ni mavani kwa ntiza amashuri sanga ndavyibagiye mvuga ngo sarasara so abenshi bagumaye badati kuki Abeli atakina kwanza na Fanny cyangwa yari kumwe na Sabasi aho benshi tubona filme nka ijyo uri kurategura mu Rwanda Menya bakavuga ko Abeli afitaniye icuka kibi na Fanny Lavine tanyo ho kuki utayishizemo Sabasi kandi tuzi ko yari mugenzi wawe ho kuki mudakina na Happy Liver donc bajya bansi mwakinana bavuga ngo mufitanye ivyo mupfa amabifu byo bari byo nta tongo dusangiye filime itandukanye na Parcelle canke nta nimagaze yanje ni yabo birabana filime umuntu akora ivyiwiwe canke ugashanga umuntu ari uko bishatse nibaza ko rero ivyo kuba ngo turasi byo dupfa nta n'inyungu yavyo kubigarukana ko nta muntu umwe arabona jewe na Fanny tiwe turashwana cyane dugwana duhana amakofi ivyo nta urabibona nibaza ko filime urakora waronka igikorwa cyo gakubita YouTube abantu nyene bakamenya bakaraba canke ntibarabe bitandukanye najya ushira boutique ngaho wunda ashize ngaho wadandaza ibisa ugacuvuga ugacusanga abakira bose bagiye kuri urya ire muri filime ivyo ntivyakagombye kuba urakora ivyi wawe ndagakora ivyi nuko hama rero twarikukiye je ndakora ivyi wanje Fanny akora ivyi wiwe Sabasa akora ivyi wiwe Riva akora ivyi wiwe tugumye tunakorera hamwe ahubwo ntitwabatire ko turashaka guteza imbere cinema haranashaka kwibaza ko Abeli adashoboye kubera atamashuri yize menshi ata university mugabo umuntu adashoboye ntiyokora ibikorwa nk'ivyo maze gukora rero birashika ugasanga nyine haro nk'umuntu kanaka yavuze ati ngira ngo uvuye iruhande yiwe byoca bikwama ariko ntibikwama ngo bitera bije imbere ahubwo biba byiza biba ku rundi rwego Est-ce Abeli ndamwije nawe muri filme umuntu wa mbere anyije muri filme ni jewe ubwanje ni jewe nyene banzureke mbandanye mvuge wakana umuntu anyije muri filme ni jewe ubwanje Abeli kuko jewe ubwanje nije niyumvire filme ndanayikunda imbamwo numva ko noyikina uwo ni jewe wa mbere ninjije uwa kabiri negere wari ku kivi ni Happy Liver yarasanzwe nkorera indirimbo ko je sanzwe ndi umuririmbyi Happy Liver yankoreye ama video amarubumu menshi rero nk'umuntu twakorana amarubumu y'amaririmbo nibiki nkabona na film arayikora kuba twovugana ati ico gikorwa naco ndabona no gikora ni ibintu simple canke naho ubwiye kuba yonda bakavuga ati ndabye ngene umeze na film wishobora ni ibintu simple rero novuga ko film ya mbere naciye nkinamwo yitwa Samia
nahereye ni sami ifise ibice bitanu, nahereye ku gice ca kane. Ni Samia niyo nahereye ko ari ya Happy River ndayikinamwo, hanyuma River turavugana ni gute twokora cinema iri ku rwego rw'iwanje, ariho naciye ntegura Paradiso twitegura na Happy River. Happy River arayikora niwe yanayikamiye yaranayimonta byose, hanyuma arampereza. Sinigeze mba muri Truwafa je, uretse kuba bo barankinishije muri Truwafa na Fanny ntiyigeze aba muri groupe ya B, uretse kuba naramukinishije muri groupe ya B. Nabo bantu gute muvuga ngo baratandukanye En fait nk'ubu nyene nk'ubu mbwiye nka Ronera agiye ugaca mu nyuma mumbwira ko twatandukanye cyo bacumvikana, kuko Ronera yinjiye muri G5 production ni umukinyi wayo, bivuze n'uwo mutwara byo bavyiza banje ko tunaganira, kuko n'umukinyi nazanye ndamushira muri groupe yanje niyo abarizo. Mugabo Fanny sibyo rero abenshi bawase kukifana atari muri Sugar Daddy, nandetse kwereki Abel atari hehe mu mupfakazi. Peut-être qu'on fait ce rôle wakina mu kajyo, ariko ni impamvu Fanny afise vyiwe Abel akagira vyiwe. Nakubwiye rero yabonye inshoboye yari yo muri urugendo muri mupfakazi, kubera basanzwe bavuga ko nkunda abademu, urumva ngiye mu bapfakazi usancenza kubasaba ivyo nsaba, yararavye ati uyu muntu ntanyononera abakobwa kubera ko abapfakazi nawe uravyumva, umuntu arapfakara hakuza kubabarana nawe ugasanga ugiye mu byo kubaza ivyo bazanga, urumva ngo urabona ngo cagiye ngo je ni je ndahari, umva rero ngira yaravyumva ati igigabo ibara mu mupfakazi wapi. So reka tuve ngaho nyene tuje kubakinyi bawe gatonya, surtout les filles. Mimi na Abel bapaniki ari bita Mihaye nyambari Mihaye dupfana ko twese duhuje ibyi kwizera mu vyagakiza. Ni mwene data dusengera hano hamwe, yaririmbye arimba muri korali mugo sinzi ko akiririmba korali Philadelphia, nanje naririmbyemwo. Urumva mu byo dupfana vya mbere nuko ari mwene data dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Rero bavuga ngo Abel ngo arakunda gukinisha cyo gukoresha abantu baba bahukanye cyangwa babana nabo n'abagabo ngo baca bahukana. Abel wodu muco kuri ivyo bintu nta muntu numwe ndakinisha ariko umugabo acarahukana, abona kinije bose bari ku bagabo baracari ku bagabo, hanyuma nimba harabona kinishije baravuye ku bagabo ni bisanzwe ko nibaza ko umuntu avuye ku mugabo ntaca buri uburenganzira bwiwe bwo gukora ivyo ashaka. we nuko bavuga ko narango musige muri en relation. Relation ni giki? Relation ni giki? Basi musiga mukundanye. Umashaka twankana? No, apana kwankana mu rukundo basi. En couple basi. Mbo muri groupe yacu G5 twese turakundana. Ntitwankana. Nimba mushaka kugwanka muri G5. Yo cyane turi umuntu umwe. Muri G5 tuteza kubabarana nkababara kubwa ukabara kubganje nyene tukumva turi umwe muri groupe yacu mu ncamake. Hatabaye uwo neruvuze gusa uwo yabivuze usanga rundi muntu nawe abantu benshi baripfuza kuvuma baripfuza kiya kibanza arimwo, burya n'abantu benshi je mfise ibigeragezo by'abantu benshi bambwira ati kubera kugumuvumisha Ronera wenyene, kubiki twita posting, kubiki tutanshira kuri stat, kubiki tutashira kuri page. Ivyo biraba rero bakayoberwa ko no bigirira rimwe, ufasha abantu ukaba postingira icarimwe batatu batanu, abantu ntibamenye ico bafata nico bareka. Ariko yo yangaje umuntu ufata nk'uwo muntu mukavuga ati ndakeneye aho nshaka kumugeza. Rero muri iki gihe bihangane nyene ni Ronera ni wagezwe mu gufasha kugira umuntu amwubakira izina muri sinema. Bivuze ngo kandi aho bigeze nibaza ko bashimishije ko nawe uburamuzi, nubwo nabo bandi boca bavuga ivyo byose bavuga babivuga kubw'impamvu, kuko ari ibintu bitangaje ukabona umuntu aje muri filime nta mwaka urahera asigaye afise izina riremereye atangiye no gukora ivyiwiwe, ntiwobora akantu ko kwiyumvira. Amakuru yagera avugwa na kuri Mihaye bavuga ko Abel afisemo urukava mu Burundi tuvuga gute kamana uruhara donc no si wasina ntonye nubwo bamuye tavuga je ndafise uruhara happy na ruhara mfise basi urafise na nosi nano byatumye mbari mirenye ne yahukana aturugo oya ariko mwabantu mweko mukuze abantu bakundana banyabyo batandukanye kabishobora
nta nzira nimwe uwo muntu azogubesha ngo abere ngo yatandukanije ngo nera n'umugabo nkatandukanije ngo bibi n'umugabo abo bantu bonyene bavyabananiye n'abantu bakundana yoza mani abadamu bari mu gisagara beza barenze bari za rohero na hehe niho namubwira ngo shira muri cinema uziko je tamuntu ndabwira shira muri cinema ndagushiye muri cinema je kuva ndemo sindaza kurondera umuntu ndagushiye muri cinema canke ndamubonye muri ville ngo asa neza ngo afite tayi nziza ngo ce ndamurondera ngo womusha muri cinema ngo yofatisha ntavyo ndigera nkora abantu bose nshira muri cinema nibo baza kundondera bakansaba service mfasha rero bishitse ukamufasha ayo majambo acaza ibi nibi izi ni ntambara tutegereza kwemera kugwana ni challenge ziri muri cinema tutegereza kwemera kwakira ufasha umuntu ukamuvumisha ntazobura amajambo ni nkuko nubwo ufata umudemu ukamuvumisha ntihobura umusheri wi wavuga ati je ko amuvumishe sinkimurozi kuko abo aba diaspora zoca bamubona abatari bamubona ko ari mwiza muri kuko nk'ubu abakobwa beza bari mwirohera je ntabonzi mugo wo kwidobora mwiza arenza akaza muri cinema ya Bere abantu bose bacamye ati hari umukobwa mwiza kandi atamwirohera bose bacamumenya urona nimba ubona sakujya ni bandi bari bamuzi ko asakujya yibera ku musaga mugo yaje muri cinema iratuma niyambara kabego bose baravuga ati ace no muri biro bavuga ati wa mukobwa kumbara nambara neza kuko baba muzi cinema nuko yubatse urumva rero bivuze ko nubwo yoba umukobwa muto nshize muri cinema challenge nkizo zitegerezwa kuza nta mugabo yubakanye n'umugore wiwe neza uwo shobora kwahukanya kandi cinema kumukinisha cinema oya umuntu yubatse vyanyavyo ivyo ntiyo bikora ahubwo baronderera ikosa handi baronderera ikosa ku bagabo n'abagore bonyene bavyimenyanire mugo nka JAB uretse gukinisha cinema nibakambaza ibindi biba bishika Abel iye dufatiye ko ariko arandika cinema yisungiki tencha mbere deuxième bamaze gushukandika film irimo histoire donc y'ubuzima bwawe y'ubuzima bwanje sindayandika kubera ko ni ndende yo nanduhisha ni histoire ishobora kuntwara nk'imyaka umunsi yonoro nk'uburyo ndashobora kuyikora kuko histoire yanje vraiment irimwe ibintu byinshi bigoye ku buryo kuyishobora byongora ariko ku muntu azoza araronka uburyo iki hazogera igenda yitangure kuko izo bari nkuru ndende izo bari nka seri nka 180 jange nk'ijana urumva ko ikintu nk'icaye cyo kwitondera hama ico nisunga cyane mu kwandika keshi nisunga imibereho y'abantu nkiyo nyene uri kurambwira ngo ndabukanisha abantu nk'impaye filime ahubwo unzoyikine nandika ingene abantu babeshera abantu byabananiye abantu bakundana wewe babukanisha kweri babana mu rupangi wawe ni wabatahuze utarahonyora nkubu waruzi ko je n'urugo aho mimi yahoraba ntahonze je naho ndahonyora uretse ko mimi twahuriye muri eglise munyuma kansaba ati uzonshire muri ibi bintu nshira mu ndirimbo zawe ndamushiramo je mbere sinenzi ko ari n'umugore nshira mu ndirimbo ndamushiramo mu nyuma nza kumva umugabo avuze ngo nagize amakosa kushira umugore mu ndirimbo cambaza umugenzi wanje yitwa Jean Pierre avuga ati kurya mimi n'umugabo n'umugore hakumengo natanke kubibona umengo nabonye stati ya mimi umengo umugabo yari kamugira anniversaire umengo y'imyaka bamaranye umengo gucyo n'abantu bagiye kubaraba muhira ca ndabaza umugenzi burya mimi n'umugore ati n'umugore w'umuntu yitwa naka ati nta nibyo narinze okay je mbona nibisanzwe mbanzitingira baravuganye namushize mu ndirimbo tubisanzwe mu nyuma saba na filime ndamushiramo umuntu abaragiye arashibutse nuko sinzi naha aho yahora abaje ntahonzi naho nigeze ahaba ntahonzi uziko ukonza ahantu akorera muri ville hariho company nabonye akoreramo mugo jumbajire nk'ubu nyene ngo atahaye ntahonzi kuko ivyo je ntibiri mu bintu bindaba cyane ikindi abani hamwe ikindi abantu kuguhamagara ati ndafisiga kuko twokorana mu gacuza ari filime nkayikubwira babona yo kuberuka ikintu sivyo uraonera numva ngo yaba kumusaga nkaba nzi inzu yabamo mfira imbere ya kamera nuko bitona kundi ntaho nzi nta n'umunsi n'umwe nari bwaje no kumuraba kumusaga oya nabonye umuntu nyene anyandikira kuri Facebook ndifuza nshire muri filime mbere ico gembona n'umudamu munini nyene avyibushe ngo n'umunyamafaranga ndavuga ati sha filime zirarosa amafaranga nabona ababosi baraje
ndabanza ndareka ndakawuka ko ntiwo umuntu ntiwo kwandikira ngo ucucuha gutyo ubigenza buke arasubira kandi ndaraba nawe ati kwa mudamu ibintu uko biruhisha yo bishobora ibintu nk'ibi mu nyuma arasubira kandi nyine ndabona ati umuntu ibi narabikunda arabishaka kuko iyo ikintu gikunda kirakubiramwo kikakubuza amahoro byaramujije amahoro ku buryo yumva ati nta nahandi shaka kukimira njeje hagati mu yiwawe yujya bere kugezaho mu nyuma Fanny tutakikinana cyane nyene niho yasubiye kunyandikira mvuga ati yarasanzwe ananyandikira ati mbo hari umugani baca ati ubuze nyirasenga arisenga ariko n'ubundi Fanny umengo ni tugikinana cyane ntakinkinisha kandi no kumukinisha ntibyo koroha kuko ari umuntu avuma ndabwira ibintu turimwo nimba atabyuze nk'urabona jewe simvumye kandi nabigize ndabishaka nk'ubu haro seri nozana abantu bose kabasaza mu mutwe rero ntazi kwitahura ngo menye ati kuba mu buzima bwose mu gihe bikaze n'igihe byoroshe n'igihe warenze byose umenye ingene bivamo usanga bitoroshe bashaka kina seri ugasanga abantu bose ubaye ihangange ubaye umuntu arenze rero Fanny yazanye seri irakundwa umupfakazi mu Burundi ku rwego mu Burundi yabaye muzikunzwe hakujya bisanga mani yaje gakundwa abantu bose bisanga mani n'umuntu agiye kwikinanwa kumva birarenze ba Chris baje bose umuntu aje baramenyekanye bagasore baramenyekanye binabatera kugiruko baravuyeyo urumva nivyo nakubwira urashaka kuvuma ntumenye ingene ukitwara ukagubivana n'ingene ukagumuri wawe je nk'ubuje naravumye cyane igihe kira abantu bose kuri face nkabona ngo umwami wa filime papa wa filime nawe waje bivuga ngo umwami wa filime papa wa filime kumbe ko baranteranya abantu bagaca banyanga nguguru nurutize muri gute gwitwa papa wa filime ni gute gwitwa umwami wa filime nkasanga ndamagogo je nkanavyanka ahubwo n'umuntu avyanditse kuri face avuga ati ndagusabye reka kunteranya sindi umwami wa filime ko ntaho natoje ngomba umwami wa filime nakoze igikorwa ciza canje gusa nshira kuri YouTube nafashe urugendo nje hanze ariko ntibivuze ko ncamba umwami w'abantu umwami w'abantu bigenze gute uwabinjijije n'ukuri azosaba imbazi Imana na jewe kuko yandijije ubusa sinigeze nita umwami rero bivuze ko ujya mu damu amaze kunsaba ico gihe Fanny yarashushe muri mupfakazi nyene urumva agezweho cyangwa ati rekuje karibu ndabice ndamuhamagara karibu uzaho dukinira ubirabe araraba nk'icuro zingahe mu nyuma turamwarakina mu nyuma tubona n'umuntu azovamo ikintu kizima tubona arabizi hanyuma turamusaba ati tukwakire muri G5 urabona wumva nyene ko uba umukinyi wanje wanyawa pana bijya byo kuza ubipa cyane ko je naje ndabishaka nabyiteguri mbona ko mwakire nta bindi biraho ibyo bindi abandi bazana unaniwe kubaka urugo rwawe uzimenye ndabisha kwako kantu wa mukobwa unaniwe kubaka urugo rwawe canke wa mugabo ukabona bikunaniye umugore wawe aragucize ntukaje kurenganya Abeli je no uronka nguvuze kugutwara umugore gute mukundana mubanye neza umufata neza je nkamutwara muri sinema ntaho vyakabaye uzora bikosi wawe apana kuraba je so Abeli imvo yatumye uja gukinira mu Rwanda ari film yitwa ngabe n'uja mu bw'icongereza abantu tutize turago East African Love. Okay. Mama nanje nasubiramo why wagiye gukinira hariya kuko utahisemo gutora abantu zenya bino mu Burundi bava ko abera akunda mu Rwanda abera anabagua sijui agenda kwinira mu Rwanda kuko na franga zake ni muri agenda kwikinira ateze imbere igihugu none ko wahereye uvuga ko nakinije basabazi ba Fanny bande numva ko aba mu Burundi nakinije beshi abantu beshi muzi muri cinema ndundi mengo haro beshi bamaze guca muri filme ziwanje rero abo numva nta bubaguzi burimo rero ko bajya mu Rwanda basi ya mutoni nibo wo kwense hamwe muri iyo filme kugira bigende neza bitewe na histoire nashatse ni cyumviro canjemwo cuko nokora cinema isa nk'ayihuje ibihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda kuko izo bamaze gukora zose ni nkukurobeka na je naragiye mu Rwanda muri India ya seri ndashanga abanyarwanda ako vyari kurobekamwe ibintu mugabo bidafise essence rero harageze ndiyumvira ati ni gute nokora cinema ihuza abantu ibihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda inza mu mutwe igicapo kiranza mu mutwe kinje mu mutwe
ndahamagara abo dusanzwe dufashanya turayitegura tumaze kwitegura biba ngombwa ko tuyikina duhereye amasanamu yo ngaho no kuja mu Rwanda nuko yari yanditse hama ikindi abanaguma bibaza ngo nakoranye na Asia siko biri ntabwo abanyina kanomba bose mama yakoranye company yanje ntiyakoranye filime na Asia company yanje yakoranye filime n'abanyarwanda mama kanumba yabaye umukinyi bisanzwe nawe nyene kandi oya muri iyo mama kanumba ntarimo haca haza witwa batuko wote abo bose n'abakinyi bakunzwe haza witwa Didier Kamanzi abo bose n'abakinyi bazwi bakunzwe nashize muri iyo filime haza abo dukunda kwitwa ba Mamaniki abo bose n'abakinyi haza witwa bakirenga mumenyereye mu masinema ya Papa Savana yandi rero ntago twagiye mu Rwanda tugiye gukorana n'umuntu na team n'abanyarwanda ahubwo n'abanyarwanda nta si team n'abantu batandukanye bagenda bava hirya no hirya tukinana n'undi mugabo avukana na Asia twaravye gusa abantu bitewe na filime yacu ngene yanditse ndavuga ati twokinana na naka byojyoha irore yo mutoka iki ahubwo nitwanabashoye bose rero nabandi bitakunze ko dukinisha kandi nabo nyene byari bikenewe ariko ntaco yari intango ibindi tuzobandanya nashatse gusigura akantu bavuga ati Abel yagiye gukina nasi abantu bakavuga kubw'impamvu n'abarundi kandi abarundi kirundi kiragoye mvuze kubw'impamvu bibaza kubereke kubera ko Fanny yagiye mu Rwanda agakorana na Asi ya mu Rwanda we yajanye no gukora na Asi kuko ngira yagenda ibintu byose wabona yari kumwe na Asi yabiganiro yari kumwe na Asi iki donc company yagiye gukora na Asi mugo Abel suko byagenze Abel yagiye gukorana n'abanyarwanda naragiye Asi ndamurondera aranyemerera turakinana nja kuwundi ndamurondera aranyemera turakinana nja kuwundi ndamukinisha groupe yanje rero yagiye gukinana n'abanyarwanda batavuga ngo nagiye kwigana Fanny uko yagiye gukinana na team ya Asia nanje nagiye gukinana na team ya Asia ngo turahe suko byagenze kuko abantu bavuga byinshi mwino minsi niko ndagenda umuja mu mutwe waje mu Rwanda w'umunyamakuru arambwira ati yumvise amajambo arambwira ati sha bika abarundi tumeze uko yumvise abantu bamubwira ngo Abel ngo yari yabuze ngo ho aba ngo nashikiriza ngo ashikanira ngo hashikiza abakinyi ngo aza gusaba indaro ngo Asiye ngo arayimwima donc bacaja muri yanzira ko nari ngiye yo gukora nka kujya system Fanny yagiye magiye gukorana na team ya Asiya agashikira kwa Asiye bivuze yuko naje nanjye team ngo dushikire kwa Asiye uwo muntu yarambwiye ati abarundi turagoye tuzotera imbere gute vruma tukiri mu bintu nkibi byo kubesha je Kigali nagiye nafashe inzu kandi inzu an etage rutaniye inzu an etage ifise 4 chambres na salon na toilette anindani n'amagikoni na gaze naraguze ku buryo nta n'umuntu akenera guteka umurete ngo umunanire guteka gaze yari nga hugo n'umuntu wese hugo umwe wese yariraranye Ornella yariraranye Moni yariraranye Abel yariraranye witwa Giste yariraranye Dani yariraranye Star Boy ntitwari mu gikorwa kimwe Star Boy yaragifise ibindi agiyemo yagiye ahandi ha ku mugenzi we mu vyaragiyemo nitwigeze tubana hamwe uretse ko yaraza akaturaba ushaka rero kubaza wubaza we niyo kubwira ati Abel yafashe inzu nziza kandi kuri etage handandu kwibarabara ikwije byose atakintu na kimwe ariko gacha umva nk'umuntu yiberenga yibujumbura ngo Abel ngo bamwimye indaro cha abantu muragoye agashimwe kamakaranga nyamba Fanny Lavine Fanny Lavine Amede bamwe bakavuga ngo arabinirubi kwa sinza tukabarundi tuvuga nkawe bo batanguye kera wo dumuco kuri ivyo bintu vyereke Fest Cup kuki basami batigera baronka basaba gashimwe canke kuki tutarabona liva yaronsa gashimwe kandi tuzi nayo ko ari yasohoye ba Fanny Lavine bimeze gute ibyo bibazo nanumva ntashaka bivuga ko ibintu bya Fest Cup ko biri mu bintu bituma ntakunda gutanga ibiganiro ko usanga ndiko ndasubira inyuma mu bintu kandi ntacu nshobora guhindura ariko ndabivuze ko majambo make ntagiye muri birebire nimba uvuze ati ngo barabiki muri Fest Cup ugira batore filime y'umuntu amenoza kuvuga ico baraba nabandishwaganije kuko je sindi umujiri wa Fest Cup nabyonzi ibyo baraba nibo babizi kuko je ndafata filime gusa nka janayo bakayitora cyane ntibayitore nimba bagira kamwana wa mama nimba baraba filime irenze nimba baraba ifise message nimba baraba iki nabyonzi ibyo nibo babizi ico kiraheze ikindi ati kubera iki amatwara bamwe
ntabona ba Happy River basami iki festival ukuntu itunganije iyo hageze gutanga amafilime kugira abantu batogwe biba bizwi iyo hageze ico gihe biba bizwi nta muntu baza guhata ku nguvu ngo zana filime nta muntu baza kubwira ngo we timu yawe ngo turabizo urukine ngo zana iyo filime ngo tuzotore barabitangaza hanyuma abantu mukajana filime rero ushobora gusanga abo bari batarigira bazijanayo kandi niko kuri ugasanga ntibarazijanayo ugasanga basami filime zabo ntibazijanayo baciza ntibazijanayo none wumva abantu bazotogwa mu filime batajanye uva ndakubwira ikintu utaruzi ni nk'amatora y'umukuru w'igihugu canke amatora yo mu gihugu none ko bavuga ngo twiyandikishe tuzotore tuje gutora nk'umupresident hiyandikishije miliyoni 2 ziratora miliyoni 12 zose zigatwagwa hatowe miliyoni 2 kuko ntibaguhata urigero umwe guhata ngo yandikishije uzotore hiyandikishije miliyoni 3 ubwo nyene abantu tuzoyobogwa hakurikije izo miliyoni 3 kandi ni kwisimeze muri Amerika nuko bimeze rero muri ibi vya filime nta muntu azoguhata ngo zana filime wowe utayizanye haje batanu batora muri batanu uri kuranya ibice kintu ni haza abakinyi ba sinema 10 batora muri abo 10 nimuzijana mwese uzogira n'uruvugiro ubundi nka jewe nogira uruvugiro ko je maze kujeho kabiri bankubita ku ntoki je nka je nogira uruvugiro ko je narayijanye mugo ntizofata umuntu atanajana yo filime uze kumuza ngo kuri ngo datwara festival ashobora kuba bisaha ukutabemera ntajane y'ibintu tiwariyemeye so biravuga ngo aberi ngo account ya YouTube ngo barayihakinze ngo ma views ntaduga kandi hayelma umuntu agerageje gusuiva account ya YouTube agerageje basi 5 mois diheze n'ubu sico kimwe nakubwiye ibintu dukora bya YouTube hari nk'abantu biza amashuri kuturusha barashobora kubikora kuko uravye abantu bose n'amakomantere bitangwe kubababaza abantu baravuga ati kwizina Abel tumuziko ukuntu Abel tumuzi si Abel baronkeze views sivyo kuko ugiye no mwibarabara hose ukaraba urabona ko Abel ari umuntu bakunze muri sinema ariko bigenda gute bamukunda ariko hariya ntibaje hageze gufyonda hariya ntibaje kandi ahande bajaye ugasanga n'umuntu asohoye filime bwa mbere wigije canke watanze canke akwemera canke wewe ari kararabwa afise ama views wewe wakera nguri legend nimbona ndi muri legend nibi nturonke na views rero kubera ari ibintu by'ubuhinga by'abize izo challenge turazemeye kuzokwama tuzakiye bishitse bakagenda bagakora ubuhinga bwabo ivyo nta birenze je navyo nzi je kandi ntibazombuza gukora reka tumushimira Abel ndashimiye kukanya mwampaye hanyuma abantu bagire subscribe kuri Abel Nduwayo nimba bishoboka nimba badashanga babigiriye mu kirere kuko nibasanga barayakize ushaka kugira kuri Abel Nduwayo ugasanga bigiye mu kirere ariko ugirageze ugende hajya kuri Abel Nduwayo ugire urabe ko bikunda niwagira bikanka waragize Imana izoguhezagira nibijaka ahandi ariko wewe wari wagize sabone nta kibazo Imana izoguhezagira yego witegurire filime East African Love iraza vuba niko ndategura ubugeno yishira ku mugaragaro mu buryo bwiza hanyuma muzoyibone yes abafanzi ba ASE TV mwakoze kudukurikirana yari Abel Nduwayo official mugende mukurikirana muzamudeze neza turabakunda gose ASE TV every story matters.